kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca mbere umurongo wa 46 gushika ku murongo wa 48. Luka igice ca mbere umurongo wa 46 gushika 48 handitse ngo: Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje, kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo, kandi uhereye none abibihe byose bazonyita umuhigwa. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Bakundwa abagenzi, muri iki gihe cyo guhimbaza cyo kwibuka kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, nkundira ndakuremesha nisunzira ijambo riri ku murongo wa 48 ngo kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ndaguha niri: yarabonye ubufafara bwawe, kandi namba utari umugurano wayo, namba utaremera kuba wayo, uyu munsi ufata ingingo uyimenyesha ibyawe byose mu kwinginga, mu gusenga bifatanyije no gukenguruka. Umenye ngo irabibona, umenye ngo yavyumvise, umenye ngo biri imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Uyu Mariya aha ntihari bwavyare, aha ntihari bwasaminda, aha yaraheje kuronka isezerano ry'Uhoraho rizanywe na marayika Gaburiyeli, ariko araja kuraba mwene wabo Elisabeti muri iyo minsi nyene akironka iryo sezerano. Ntituzi ko yari bwasame, ntituzi ko vyari bwabe, yarakiri muri uwo munezero. Ashitseyo mwene wabo atangura kuvugishwa yuzuye mpemu yera, aravuga ati bimbere iki kubona nyina w'umwami wanje aje ngaha. Imana ishimwe cyane. Amaze kumva ayo majambo atuza ijwi ashima Imana, avuga irishimwe mu ndirimbo abo mu ishengero ry'abakatolike bita Magnificat, indirimbo yo gushima, yo ninahaza, yo gushira hejuru Imana. Mukundwa, ndagomba umenye ngo Uhoraho yabonye ubufafara bw'umugurano wayo. Bibiliya iravuga ngo tutarasaba amaze kumenya nico tugomba, abazi nico dukenye murantunga, amaze kumenya ico dukenye, ngo kuko n'agashatsi kacu ntigakorokera hasi nakamwe atakabonye. Uyo yitwararika agashatsi yoyoberwa gute ivyo abona ukeneye? Yabonye ubufafara, yabonye ubukene, yabonye guca bugufi, gucishwa bugufi kurenze. Kubera iki rero bikunezeza, bituma ushima nk'uko yashimye? Kubwo kwizera, ukabuzi ko Imana bibonye, bikubuza guhagarika umutima. Kuko abantu benshi bazwa no kwakira ivyabo kubwo hagarika umutima. N'ivyo bafite imbere yawo niyo bibone, kubera bahagaritse umutima. N'ivyo bagomba bashike ko bikabananira ko bahagaritse umutima. Ukorana umutima uri munda, uzi ngo Imana yagushigikiye, Imana iri mu ruhande rwawe, Imana yarabibonye. Kubw'ivyo abahora kwita umukene, abahora kubona uri hasi, bazokwita umuhigwe, bazohindura imvugo. Ubirabe mu maso yo kwizera, kuko ivyawe vyamaze kuba imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera ivyo umutima wawe uranezerwa, ngo umutima wuzura ishimwe, uratazira, umutima wawe uranezerwa. Unezerwa Imana yiwe, ntunezerwa ivyo agiye kuronka, ntunezerwa ivyo abantu bavuga, anezerwa Imana kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo. Uyu munsi ubinyego ya Kristo, uvuge nka Paulo ngo ndi imbohe ya Kristo. Ubeho umunezereza mu rugezo rwose urimo. Uri umusore, uri inkumi, uri umugabo, uri umukenyezi, uri umwana mutonyi, uri umutama, uri umukoresha canke ukorera abandi, wikorera ibyawe canke ukorera ishirahamwe n'aka canke leta, urugezo rwose urimo, ukore guhimbara Imana no guhesha Imana aho uri hose. Utiba ibya murundi, udahahamira gutwara iby'abandi, utavuga ngo yongo ngo bariko ngo abarantunganye bagira batera imbere, je ntaratera imbere. Utekane, uzi yuko Imana yabonye ivyawe. Ntihagire uguhenda ngo kononera ubukumi, ntihagire uguhenda ngo kononera ubusore, ntihagire ikikubuza gushika ku vyawe
nk'ababisirayeli batangwe guhahamira ibyo babona abanyamahanga bavuga ngo bakumbuye ibyo muri Egiputa bavuye, bibagira ico Imana basezeraniye cyo mu gihugu c'isezerano, bituma Imana ngo ibaha ibyo basabye, ngo ariko mu mitima yabo baronda, ngo bari bakumbuye inyama. Kurya inyama si bibi, mwo kubihahamira gushikaho ubabaza Imana, gushikaho ukoze isoni izina ry'Imana, ico ni ikintu kibi cane. Ureme uvuga uti Imana yabonye ubufafara bwanje, Imana yabonye ubukene bwanje. Aho ugenda hose nihaza igituma ubona ubukene bw'ico utarashikako, uvuga uti niki naco mbere ko ndakibona Imana yakibonye, ndazi kwiza kugitunganya nk'uko umwanditsi wa Zaburi ya 43 avuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Paulo yandikira ab'Ifilipi ngo ndazi ko Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Ntizobamara ubukene nk'uko amafaranga ufisangana, nk'uko amashuri wize angana, nk'uko abo muzinanye bangana, nk'uko ufise abakuvugira canke ideni wasavye muri banki rizogufasha. Ivyo vyose birashobora kugufasha, ariko azogufasha nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri. Afise ubwiza buhebuje, afise ubwiza buhambaye, afise ubwiza Yohana yarabubonye bimunaniye ingene yobuvuga. Imana iguhezagire muri iyi minsi mikuru yo guheza umwaka, se kukubarira ngo Noheli nziza, witegura guheza umwaka neza, uzi yuko nibitaratungana Imana bibonye izobitunganya. Umwaka urahera, ukwezi kugahera, umunsi ugahera, ariko abibihe byose niko uyu yavuze, abibihe vyose, apana b'umunsi umwe, apana b'isaha imwe, apana b'umwaka umwe, apana b'ukwezi kumwe, apana b'umunota umwe. Ntukangwe n'ivy'umunota umwe n'ivy'isaha imwe. Abibihe vyose bazokwita umuhigwa, bazokwita uwahezagiwe, bazokwita uwateye imbere, bazokwita uguwe neza, bazokwita umutwe ntibazokwita umurizo, bazokwita uwo hejuru ntibazokwita uwo hasi. Oh haleluya! Imana iguhezagire, uragahezagirwa niyaguhamagaye, niguhaye amasezerano yose. Urakoze kudutega yombi. Amen.